Sangwa amahoro nshuti mukunzi wabandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure kugezako amakuru, inkuru n'ibiganiro bigezweko biriko biravurwa irya nino mu gihugu c'u Burundi kumwe no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Nunyemerere nkuhe ikaze, ndaguhaye mwaramutse neza canke mwiriwe neza bivanye n'aho dukurikira uherereye. Ngaha ni kuri Isange TV ikugezako amakuru yose, inkuru n'ibiganiro bigezweko biba biriko birashikirizwa ngaha mu gihugu c'u Burundi kumwe no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye mwaramutse neza nawe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi canke wowe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanye nk'igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Uganda, igihugu ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, igihugu ca Tanzania n'igihugu ca Kenya, mwese ndabakengurukiye cane, ndetse namwe mudukurikira muri hakurya y'imbibe z'ivyo bihugu bibanyi, namwe ndabahaye kaze ngaha kuri ino mboneshakure. Turi ku munsi wa gatandatu w'igenekerezo ry'icumi na gatanu z'ukwezi kw'indwi umwaka wo n'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Utegerezwa rero gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako kugira tubandanye tugushikiriza amakuru yose, inkuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure. Tarakugezako itangazo ryihuta riraba abanyeshure bose bari mu gihugu c'u Burundi. Nunyemerere nkugezeko iyi nkuru ivuga ku mukuru w'umutumba Kizuka wo muri komine Rumonge mu ntara ya Rumonge yahagaritswe vy'imfatakibanza mu mabanga yo kurongora uwo mutumba kuva kuri uwu wa gatatu. Mu vyo yagirizwa hakaba harimwo gutanga inzu 5 zagenewe abahuye n'imyuzurire y'ikiyaga Tanganyika kuri uyo mutumba, aziha bamwe mu muryango wiwe batahuye n'ivyo vyago. Musitanteri wa komine Rumonge yamuhagaritse akaba amenyesha kandi ko uwo mukuru w'umutumba azira kwakira abana b'abanyeshure bava muri zone Kirwena abemerera kugira ubugeni nk'abavuka ku mutumba arongoye. Abaye umukuru w'umutumba agize 5 muri komine Rumonge ahagaritswe mu mabanga yo kurongora umutumba. Ni nyuma y'abandi 4 baherutse gukurwa burundu muri ayo mabanga, bakaba bari barongoye imitumba ya Mutambara, Muhanda, Nyakuguma ndetse na Minago. Bimwe mu vyo bagirizwa hakaba harimwo kurenga ibigo hamwe no kunyuruza ivyagenewe banaho nikora. Nayo kandi ntarakugezako n'iryo tangazo nyene ku buryo buramvuye riraba abanyeshure bose bari mu gihugu c'u Burundi ndetse n'abari hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi bipfuza kwiga mu gihugu c'u Burundi. Nunyemerere nanakugezeko iyi nkuru yihuta nayo idushikiye ivuga ko iyo umwana atigenza neza co kimwe n'abandi mw'ishure ngo yokurikiranwa cane hako yirukanwa. Ivyo ntibishikirizwa na mama Kamikazi Jeanne d'Arc yakurikiranye ivyigwa vy'inyifato. Uwo mubikira wo mu muryango wa bene Mukama akaba avuga ko burya umwana ashobora kugira ikibazo co ku bwonko bwiwe bigatuma inyifato yiwe idasa n'iy'abandi bana kuva mu buto bwiwe. Mu gihe yagize ihungabana ry'ubwonko trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité TDAH, umwana ashobora kubura intege zikwiye zo kwitaho ibikorwa hajejwe canke ibikino, kudategera ivyo ariko arabwirwa, kudatunganya ibikorwa vyiwe uko vyategerezwa, gusanzaza ivyo abonye vyose, kwibagira canke guta ibikoresho vyankenerwa akenera kw'ishure, gusamazwa n'ibintu bitamugirira akamaro, kwibagira bidasanzwe, kutaguma hamwe, kuvuga amajambo menshi, kwitanganiza kwishura, guciramo mw'ijambo abandi, gutahura cane canke ukudatahura ivyigwa ku rugero rudasanzwe, gusuzugura abigisha, gukora ibintu atiyumviriye ingaruka zavyo, gutekereza bidasanzwe ndetse n'ibindi. Ku bwa mama Kamikazi ngo abana nk'abo biragoye kubigisha co kimwe n'abandi kuko bahungabanya ivyigwa. Ku kiyago yariko aragirana n'abigisha bo ku mashure atandukanye yo mu ntara ya Ngozi kuri uwu wa 13 z'ukwezi kw'indwi 2023 mu bigo vy'ishure Recin Archange, uwo yanditse igitabo citwa Attention pas mal éduqué simplement hyperactive kivuga ibijanye n'iryo hungabana ry'ubwonko, avuga ko kenshi abana nk'abo badatahurwa bigatuma hari abavuga ko batarezwe uko bibereye canke hari abasazi. Nayo ngo umwana iyo akuranye iryo hungabana ry'ubwonko ashobora kugira ingeso mbi zo gukunda kunywa inzoga canke ibiyayuramutwe vyenyuje,
gukunda gusambana ku rugero rudasanzwe, kutoroherwa no kubana n'abandi, kwama ashaka kurwana no kwishurana nabi n'abandi nk'uko vyasiguwe na Ndayizigiye Alexis umuhinga mu vy'inyifato yari yitavye ico kiyago. Hambavu y'ivyo ngo mu muryango uyo mwana agira inyifato ihungabanya abavyeyi babo bavukana. Abavyeyi ntibiborohera kubatahura kuko batigenza nk'abandi kandi baba bakiri bato cane. Birashika bakabakubita iyo bononye, basanzaje canke bagize ingendo mbi imbere y'abandi, ariko abo bana ntibahindure inyifato nk'uko vyashikirijwe na Hatungimana Alain Joseph yanonosoye ivyigwa vy'inyifato. Ngo abana nk'abo barababaza abavyeyi ku buryo atari bo babona bageze igihe ngo baje kw'ishure kugira ngo baruhuke inyifato yabo imuhira, ariko ngo baca baja guhungabanya ivyo kw'ishure. Mu gitabo yanditse Mama Kamikazi Jeanne d'Arc avuga ko abahinga bataratora neza ibituma iryo hungabana riba ku bana, ariko bimaze kugaragara ahanini ko umubano mubi mu muryango utuma umwana wuvukamo ashobora kugira iryo hungabana rya TDAH. Co kimwe n'abandi bize ivy'inyifato bari kumwe, Mama Kamikazi Jeanne d'Arc asaba abigisha kwiyegereza umwana afise inyifato y'ihungabana ry'ubwonko, maze akamenya ico vyavuyeko, hakegera n'abavyeyi biwe, hagaheza hagakurikiranwa mu ntumbero y'uko yogira inyifato ibereye. Ngo naho bigoye ko umwigisha yokurikirana umwana canke abana bafise ico kibazo mu gihe aba afise amabanga menshi, ngo yogerageza gukora uko ashoboye kugira hakingire kazoza kiwe, kuko iyo umwana atakurikiranwe kare bimutera ibibazo gushika ndetse no ku ruvyaro rwiwe. Nayo mbandanije na ya nkuru nari nkugejejeko iriko ivurwa kw'itangazo rijanye n'ivyigwa muri ENSS Burundi, nuko ngo iyandikwa ku bipfuza gukurikirana ivyigwa vya master kuri NSS Burundi rizotangura kuri uwu wa 17 z'ukwezi kw'indwi 2023. Ubuyobozi bw'ishure nderabigisha ENSS burahamagariye abipfuza gukurikirana ivyigwa vy'igice ca kabiri c'amashure ya kaminuza master kuja kwiyandikisha guhera ku munsi wa mbere y'igenekerezo ry'17 Mukakaro gushika ku rya 21 Mukakaro 2023 mu kigo c'iyo kaminuza kiri muri zone Gihosha mu gisagara ca Bujumbura. Abazokwiyandikisha bazokoreshwa ikibazo kizobaha uburenganzira bwo gukurikirana ivyigwa vyo mu bisata vya langue et sciences humaines. Bazokurikirana ivyigwa vy'igifaransa, icongereza hamwe n'ikirundi, n'igisata c'ubuhinga sciences appliquées. Bazokurikirana ivyigwa vya génie mécanique, génie civile hamwe na génie électrique. Abazokurikirana ivyo vyigwa abo ku mugoroba gusa bakaba bazoriha amahera angana n'imiliyoni 2,900,000, abo ku mutaga ni kwa gusa. Nayo kandi womenya ko mu gihugu c'u Burundi nyene kaminuza y'u Burundi yiteguriye kwakirira rimwe muri uyu mwaka w'ishure buca utangura imigwi ibiri y'abanyeshuri bahejeje mu biringo bitandukanye. Umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi niwe yabimenyesheje. Abanyeshuri baronse amanota meza mu mwaka w'ishure w'ibihumbi 2022 ushira uw'ibihumbi 2023 bazorungikwa mu bisata batarindirijwe nk'abo mu mwaka uheze. Bazotangurana umwaka w'ishure n'abo bahejeje imbere yabo. François Havyarimana yavuze ko iyo migwi ibiri izokwinjirira rimwe mu mwaka wa kaminuza buca wimirije. Umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi yasavye abo banyeshure bariko bakora ikibazo ca leta gushiramwo ishaka kugira ngo ntibahombe iryo bakwe bagiriwe. Uyu mwaka abanyeshuri barenga ibihumbi 50 bahejeje ku mashuri 1,113 nibo bari bitezwe gukora ikibazo ca leta c'umwaka w'ibihumbi 2023. Uretse abo banditswe, hari kandi abanyeshuri basubira kuza kwipima bagasubiramwo ico kibazo kugira barabe ko bogitora. Hari rero n'abanyeshure 10 bava kw'ishure ryatangujwe n'uwahoze aserukira kw'isi ishengero rya Methodiste Libre Musenyeri Elia Bucumi riri i Nairobi ku mugwa mukuru wa Kenya. Ico kibazo ca leta womenya ko cokorewe mu bibanza 106 mu gihugu cose. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura uwo munsi, kumwe n'ivyo utegekanya vyose kurangura mu minsi iri imbere canke mu masase ari imbere yaha.